Imyiteguro novuga yuko aho tuyigejeje atari nabi, ari neza kuko twatanguye le 4 février itariki 4 z'ukwa kabiri, hama n'umunsi tugeze itariki 25 z'ukwa kabiri, bisigura ko ni indwi hafi zitatu, kandi tukibandanya gushika tuzogenda. Ikindi novuga nuko muri iyo myiteguro gushika ubu naho abakinyi tutabaronkera icarimwe akaba ariyo ntambara nkuru, mugabo turagerageza gukoresha aba bahari. Sinovuga ngo twaratakaje, twaratejeje imbere 10 bahora bakinye umwaka uheze, ubu unye barengeje imyaka, no kuvuga ko bagiye muri U20 naho bahora bahakina ntibashobora gukina muri U17, haca haza abandi bashasha 10 basubiriye abo, bisigura yuko novuga ko tagifise ya equipe nyene, mugabo turagerageza kuzana abo bashasha n'abandi bakera basigaye, tugerageze kubashira kuri niveau imwe. Nico gituma muri iyi ndwi ya nyuma yitwa ko ari ya nyuma, turiko turagerageza gukora mu gatondo na après midi, ko abavuye ku ishure baze barakora après midi, abo bandi bavuye ruguru canke abo bashasha kora bose barafise impusha zo ku mashuri, tugerageze kubashira kuri niveau imwe n'abo bandi bakera. Hama nta mvune nyinshi dufise, kandi gushika ubu turashima abo turi kumwe bose baragerageza gutahura ivyo tubabwiye, natwe turagerageza gukora bivanye n'abo tuba dufise, bivanye n'ivyo baba bakeneye. Mu gatondo turashobora kuronka 14, 15, abandi 7 canke 8 baba bari kw'ishuri, ariko sinovuga ngo hakenewe iki, kuko bose barafise impusha zo kw'ishuri. Ni hamwe umwana usanga afise nka interrogation, niko novuga akabazo kw'ishuri, ntitumubuza kugenda kugikora, sico kimwe n'ubwo wundi aba ariko ariga bisanzwe, ariko bose barafise impusha. Muri uwo mwanya aremerewe kugenda agakiga iyo avant midi mu gatondo, hama akagaruka après midi. Naco gituma twashize entraînement yindi ku mugoroba kugira bose babe bari hamwe. Icambere coco no gushimira abavyeyi, kuko kurekura umwana akiri muto na cane cane ayo mu mashure biragoye, turazi ko bigoye, kuko ikintu cama kiri intambanye novuga kuri twe ku gihugu cacu Burundi no muri football, nuko hari ababa bari muri système anglophone, twebwe turi muri système francophone. Kenshi muzosanga abo muri système anglophone baba bari mu vacances, hama twebwe tuba turiko turiga. Urumva kugira usigurire umuvyeyi akorekurira umwana yiga biba bigoye. Nabo bana nyene kw'ishuri naho babaha amarattrapage bashobora kubasubiriramwo ivyo baba barize, nabone kugira aronke uwo mwanya ukwiye wo kubisubiramwo hari igihe bimugora, mugabo bose baragerageza. Rero tugerageza kugera ivyo bintu, hama turanashimira n'abapresident b'ama club yabo, kuko apare y'abavyeyi baba barabasavye, hari abapresident nabo bakurikirana mu ma club yabo, nabo numva turabasaba, turabasigura yuko ari abakinyi dukeneye muri national, ko national si club, national igizwe n'ama club. Bon, sinovuga ngo nitworonka umusaruro mwiza, kuko twese turiko turitegura, naho hari intambanyi twese turakeneye intsinzi. Novuga yuko nka l'année passée, umwaka uheze twashitse muri finale, niko novuga urukino rwa nyuma rudukarifye muri iyo Coupe du Monde, hama urwo rukino dutsindwa na Kenya, niyo yadukuyemo. Kenya niyo yaciye igenda muri iyo Coupe du Monde, bisigura ko abakinyi barahari, nubwo buhinga kuba bamenyereza burahari, ariko urumva tugira turatera imbere. N'umunsi niba twashitse muri finale, ejo turashobora kuba dufite indi objectif yo kugerageza kurondera kandi dushike muri finale tunayitsinde, ko twahuye n'ibihugu bikomeye. Sinovuga ngo ni byoroshe, twarahuye na Botswana turayitsinda, turahura na Djibouti, hama turahura na Kenya, harabayemo utubazo dukenyi. Nico gituma iyo atabibazo bihari canke atamakosa abaye
nta bitsindo vyoba, harabayemo amakosa turageza gukosora, birasubira biragorana gato, ariko sinovuga yuko tudakeneye intsinzi. N'ubu nico turiko turarondera, turabe yuko twoshika kure hashoboka. Bwo gushika ubu uwo mwaka muri competition twe turimo aba 17 tuzokina inkino zibiri. Kuvuga urutugira duhure na Côte d'Ivoire, turenganye tuzoca duhura n'undi mugwi canke Côte d'Ivoire irenganye izohura nabo bandi. Iyo match ya nyuma yari ya kabiri kuri twebwe canke ari ya kabiri, izo ari ya gatatu kuri Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire yarakinye round ya mbere, twebwe twayikinye round ya mbere kubera twashoboye gushika muri finale. Ukushika muri finale niko bagusimbisha bagagushira ku yindi kategori, nico gituma bashaka dushira kuri kategori y'ugwego wa kabiri. Novuga yuko bitanga isura nziza d'abord ku gihugu no ku bakobwa, kuko murazi yuko abakobwa malgré ko dukina umupira hariho kera twarabafrene na coutume yacu gene tubayeho, sinzi gene no byita imibereho canke coutume si ingendo canke ingeso tubayemwo, ni ibintu byari bigoye cyane, nanje nabikinyemo ndabizi. Rero kubona n'umunsi bashobora kujabuka bagahangana canke bagahura n'ibindi bihugu bikomeye twumva kuva kera bakina, bagashobora gushika kuri ubwo rwego, jewe novuga yuko ni intambwe ikomeye cyane kuri abari umupira w'amaguru w'abakobwa abawukurikiranye kuva kera no gushika aha tugeze. Turamaze kuraba match bakinye igice cya mbere, round ya mbere, kuko bo barakinye ubwa mbere bakira na Senegal, bakuyemo Senegal. Ni ibihugu bitoroshe, ni ibihugu twumva kuva kera haba mu bakobwa bikomeye. Turabona yuko ivyo bakina naho babandanya nabone bakosora amakosa bivanye n'ivyo babonye muri izo match. Turazi aho bakomeye, hama turazi naho badakomeye cyane uvuga bagerageza. Aya mavideo twarayaravye, rero ni navyo biriko biradufasha gukoresha aba bakinyi tubaha ivyo twabonye muri ayo mavideo. Nabasiguriye no kugerageza, turagerageza kubera twagerageje kuronka umwanya munini, twarasavye umwanya munini bivanye nabo baje ari bashasha. Abo bashasha urumva ko bashira kuri nivo imwe kugira dushobore kubaha ama instruction ivyo twe dushaka ko bakina, kuko kenshi uravye muri club umwe ava muri club yiwe itandukanye. Hariho n'abandi novuga les bases bataba bazifise arizo tuba dukeneye muri equipe nationale, kuko muri equipe nationale mu bisanzwe baza bafise izo notion de base, hama twebwe tukabaha les tactiques, ubuhinga dushaka ko bakoresha muri match. Mugabo mu bakobwa abaje muri equipe nationale dutangurira hasi, ayo ma notion de base umva tubigisha ibyo bari censé kwiga mu ma club, kubera hariyo novuga niveau y'abacoach yabo iri hasi par rapport y'abandi, arico gituma mugabo si baragerageza. Ico gituma turiko turasaba bige bagerageze kudufasha natwe, kuko muri national dusanga turiko dukora ibi vyinshi gusumba, ariko bidutanguriye hasi, yo gukora vyinshi dutanguriye ahakenewe. Ndafise staff ikwiye, hari abaganga, hariyo abajwa, hari abajejwe kuraba abagardien, turavugana turagira inama, tuba tuzi umukinya gwaye n'uyu, utameze neza n'uyu, kandi turiko turakoresha n'ama entraînement. Hari abakinya bashobora guheza match n'abandi badashobora kuyiheza canke bivanye n'ivyo tuba dukeneye. Hariho abakinyi ushobora kwinjiza muri iyi minota canke muri iyi minota, vyose tubikorera mu ma entraînement, tubirabira mu ma entraînement. Ico gituma gushika ubu nabo bafise utu blessure ni ibintu bisanzwe, hamwe aba yababaye muri entraînement canke yakinya ama match, ko baramaze gukina tu match duke nka tubiri ngaha n'abahungu.